Ikigega mpuzamakungu FIDA kibicishije mu mugambi wacu PayFarB hamwe na Microfinance Wise baratunganije inyigisho kuri uyu wa kane igenekerezo rya 30 ruheshi umwaka wa 2022 ku bakenyezi bahurikiye mu mashirahamwe bakora urudandazwa ruto ruto. Masabo Calix arongoye umugambi PayFarB avuga ko izo nyigisho zizofasha abo bakenyezi kugira ngo bamenye ingene basaba ingurane mu mabanki. No musi rero PayFarB ikoranye na Wise bashatse guhimiza abakenyezi cyane abakenyezi kugira bashobore nabo nyine cyane kuronka ingurane byoroshe. Icambere nababwira ni uko PayFarB ikorana n'Amicrofinance ashika 6 Wise irimo. Uva rero avec Wise taniye amasezerano accord cadre mu bijanye no gufasha abanyaborozi n'indi migwi n'abakenyezi gushikira ingurane vyoroshe, ingurane zitavuna. Mutabaruka Nadine umuyobozi mukuru wa Microfinance Wise amenyesha ko Microfinance arongoye ifasha abakenyezi mu kubaronsa ingurane ku nyungu itavuna. Ubuhombere ngo hari n'uturusho dushasha. Turusho dushasha uyu munsi twahimiririje abakenyezi bitabiriye iri huriro ry'umukenyezi ari hagati mu gihugu. Ni ingurane z'ubwoko butatu. Hari ingurane ya mbere yitwa iyo twise muri Wise ingurane batatu. Nuvuga ngo ni ingurane y'abakenyezi batatu izoba ihabwa abakenyezi babadandaza badandariza cyane mu masoko. Hanyuma iyo ngurane rero ikazoba ifasha abakenyezi babadandaza kugira ngo bashobore kwirinda bamwe dukunze kwita mu gihugu hagati bavuga bati abamena amaso, bamwe batanga amahera zimvye bo bashobore kuyaronka ku giciro gito c'amafaranga 10% ku mwaka. Ivyo rero tukibaza yuko bizofasha umukenyezi kubandanya yiteza imbere cyane umukenyezi w'umudandaza afise umutahe muto kugira ngo iyo ngurane ayishikiriye ishobore kumuduza mu rudandazwa rwiwe. Mugabe kindi cyane iyo ngurane ishira imbere nico twita mu gifaransa cohesion sociale. Nuko twifuza ko abakenyezi bijukira gukorera hamwe bashigikiranye, bakumva yuko mu ngorane no mu vyiza bategezwe kuba bari hamwe bagashigikirana nk'abakenyezi. Aho rero twe muri Wise twabonye yuko vyoba vyiza bitanguriye ku ngurane, kuko ingurane ku bisanzwe isabiwe kugira ngo umuntu ashobore gutunganya umugambi, ashobore kwiteza imbere, ateze imbere n'umuryango wiwe. Mugabo urumva babaye batatu ntibaduza umuryango umwe, baca baduza imiryango itatu buke rero uko bizogenda iyo ngurane igenda iratangwa. Twibaza ko imiryango myinshi izoheza igashikirwa, hanyuma ico Wise mu cifuzo ca Wise no mu ntumbero yayo yuko iteza imbere umukenyezi tuzoba turiko turagishikira buke. Iyindi ngurane igira kabiri ni ingurane twise credit automatique, ni ingurane inyaruka. Twe twihweje ku masoko canke aho tugendera twarabonye yuko abadandaza bajya bato badafise n'ibibanza badandarizamwo bagira ikibazo cyo kuronka uburyo. Nabo nyene ivyo byo kumena amaso birabakorako cane, ugaca usanga n'iterambere baramaze kuronka mu muryango rishobora gusubira inyuma, kumbure igihe batashoboye gushitsa za nyungu z'umurengera basabwa n'abadandaza w'amafaranga bataraba umwuga. Twe rero tuvyiyumviriye twabonye ko vyoba vyiza ko twoshiraho ubwo bwoko bw'ingurane bubafasha mu kuborohereza muco twita procédure administrative, bakaronswa iyo ngurane mu buryo bunyarutse kandi budahagarika igikorwa cabo ca misi yose co kudandaza. Iyo ngurane rero izoca ifasha guhuza bajya badandaza bato n'abasanzwe babaha ibidandazwa, hanyuma babaha ibidandazwa bakabibaha bizigiye yuko abo badandaza bato bashigikiwe n'ishirahamwe Wise ryo kuzigana no kuguranana, kugira ngo bumve yuko bashobora no kubizigira bakabaha byinshi gusumba ivyo bari basanzwe babaha. Hama iyo ngurane rero karusho peut-être gashasha kajemwo nuko bazoba bafise ubushobozi bwo kuba bariha ku munsi
ivyo twari tumenyereye ko abantu bariha ingurane ku kwezi bobo bizobukunda yuko bashobora kuturiha ku munsi canke ku iminsi ibiri iheze bivanye n'ingene badandaje n'igitigiri c'amahera baronse. Ingurane igira gatatu ni ubwoko bw'ingurane y'umuco. Iyo rero twasanze aho dukorera mu gihugu hagati, yego nivyo turiko turahimiriza abantu gukora imigambi, turiko turahimiriza abantu gukora gushinga imigambi mito mito yo kwiteza imbere, mugabo ugaca usanga ingene basanzwe babayeho mu mihana ntibishemeye. Twaciye twumva rero ko vyoba vyiza dushizeho iyi ngurane shasha y'umuco, umuco uvuye ku mirasire y'izuba, ko yoza gusahiriza ryaterambere dukeneye ko bashikako, mugabo n'ingene babayeho mu mihana hakagira ikintu gihindutse au niveau des conditions sociales, au niveau des conditions des ménages, tukabona ko l'amélioration des conditions de vie zihindutse, tukabona yuko umwana atacigira kuri buji, tukabona ko umuvyeyi atakireka gukora nk'urudandazwa yahora akora kubera avuga ati buri ko burira sinza kubona ingene mpava asanga abana basinziriye hatabona, mugabo iyo onye igatuma baba rassuré. Kandi iyo ngurane izoba irimo n'igisata usi c'urudandazwa, kuko hariho volet y'abantu bashobora gukora des petits projets générateurs de revenus bivuye ku mirasire y'izuba. Ivyo rero tuzobiza ko buke buke, mugabo ubu twagombye gutangurira kugira ngo baba habona, bahindure ingene basanzwe babayeho, bashobore kuronka radio, bashobore kuronka televiziyo batsa bakoresheje imirasire y'izuba. Sagaseseshwa rumuri kuko abitavye izo nyigisho bavuga ko Microfinance Wise ibafasha cane, ariko basaba ko bobongereza ikiringo barihira ko ingurane baba basavye. Nasico kubera patrol hanyuma ndarishitse mw'iryo rya Wise, ubu ndasobora kuronka amafaranga yanze naho ntaratora ingurane, nkagenda urayumva, nkagenda nkabicaye amafaranga yo kwanje. Kubarimye yarashoboye kutumanurira inyungu, turi ku nyungu nziza. Icyo twosaba ubu ni uko kumbure bodukurira kandi ku mezi 6 bakadushirira ku mwaka barimye, hanyuma ku badandaji nabo naho nyene nk'uko mwanya mubyumva hariho n'abandi babisaba nyene bakatudoza umwaka umwe, 2 canke 3 bivanye n'ivyo umwe wese adandaza. Ariko kandi hariho n'ikindi twosaba, twabonye bavuga bati iyo ufise ideni rimwe akarere ry'abarimyi ushobora kuja muri iri, navyo nyene bo biraho, kuko hariho abo baba bahari arabarimyi kandi bakongera bakaba n'abadandaza. Nuko twabivuze ko umugambi umwe wose ukwiye gukora amafaranga wasavye akwiye gukorwa bivanye n'ico wayasabiye. Birumvikana ko wasavye y'uburimyi tuguma mu budandaji ruca buja hasi. Baravye rero umwe wese ivyo boshobora kuraba ingene umuntu ashobora kuronka ingurane y'uburimyi akongera akanaronka n'iy'ubudandaji mu gihe abikora byose akabigorana. Mwomenya ko umugambi PAIFAR B uzorangurirwa mu ntara 14 z'Uburundi.